Hello, how are you? Welcome. We have a nice lesson today. It's about family relationships. Family relationships ni ubucuti. Tugiye kwiga ku bucuti dufitaniye n'abandi bantu mu muryango, ariko tugiye gukomeza cyane mu muryango kuko mw'ireso izokurikira niho tuzobona ubucuti dufitaniye n'abandi bantu umugore wa papa tumwita gute, ba data bukwe n'abandi tuzobibona mu nyuma, ariko reka duhere ngaha kuri parents. Dusoma parents bamwe bavuga ngo parents abandi ngo parents, ntacyo bitwaye kuko icongereza kivugwa kwinshi, ariko uru rudome a ni ijwi muri fonetike, ni ijwi riri hagati ya a na e. Rero naho usoma ngo parents canke parents ntacyo bitwaye. Rero ni parents ni parent, kuvuga n'abavyeyi bacu canke abavyeyi banaka. Turafisemwo father and mother. Father ni papa wa, ama mother ni mama wa w'umuntu kanaka. Rero father and mother nabo barafise ukuntu bahamagarana. Umuvyeyi papa na mama barafise ukuntu bahamagarana. Iyo papa ahamagara mama avuga ngo wife, akoresha ijambo wife. Hama iyo mama nawe ahamagara papa akavuga ngo husband. Rero ashobora kuvuga ngo my wife, papa ashobora guhamagara avuga ngo my wife, hama mama nawe akavuga ngo my husband. Dutandukanye amajambo abiri, husband and a man. A husband ni umugabo wa, kuvuga abafise umugore batumuzi. Hama a man ni umugabo uwo ari we wese tuzi vyiwe cyane. Hama nico kimwe no ngaha a wife and a woman. A woman ni umugore uwo ari we wese. Mugabo iyo tuvuze ngo a wife ni umugore wa, tuba tuzi mwenewe. Tuje kuri kabiri, grandparents. Grandparents ni grand-parent mu gifaransa. Rero aha naho muri grandparents turafisemo grandfather na grandmother. Grandparents mu kirundi ni basogokuru na banyokuru. Ni basogokuru na banyokuru. Kurazi ko umuntu agira basogokuru babiri na banakuru babiri, kuko ku bavyeyi bose birumvikana. Rero ngaha turafisemo grandfather. Grandfather ni sogokuru. Hanyuma sogokuru wari wese tumwita grandfather. Ama grandmother ni nyokuru wari wese nyene uzi nyokuru wawe, nukuvuga ashobora kuba ari uvyara so canke avyara nyoko, ari abavyeyi ba nyoko canke ba so ubita grandmother. Ni ba nyokuru. Tuje kuri gatatu dufise great grandparents. Aha tuba turiko turavuga kuri ba sogokuruza na ba nyokuruza n'abakivugika. Aha ni ukuvuga dufise rero abahe, turafise great grandfather, ni ukuvuga uyu ni sogokuruza. Great grandfather, ngira sogokuruza twese turatumva neza. Great grandfather na great grandmother na nyokuruza. Ni ukuvuga aba ni abavyeyi ba sogokuru na nyokuru, nibo turiko turavugako. Mu gifaransa tubita arrière grand parent. Ngira birumvikana cyane. Tuje ngaha son and daughter. Son ni umuhungu wa, dutandukanye ijambo son na n'ijambo a boy. A son and a boy. A son ni umuhungu wa, mugabo a boy ni umuhungu wari we wese. A boy umuhungu wari we wese. Hama turafise a daughter ni umukobwa wa, ariko dutandukanye kandi a daughter na a girl. A girl ni umukobwa uwo ari we wese tubonye, ariko daughter ni umukobwa wa. Tuje kuri kabiri ngaha, grandchildren. Aha rero tugiye kubuzukuru. Nk'akarorero jewe nkaba mfise umuhungu wanje canke umukobwa wanje, rero abana biwe, abana b'umuhungu wanje canke abana b'umukobwa wanje nibo nita grandchildren. Bivana n'igitsina, ariko grandchildren urumva ni ku bitsina byose. Rero iyo nshatse kuvuga umwuzukuru w'umuhungu mvuga ngo grandson. Hama mvuze umwuzukuru wanje w'umukobwa ni granddaughter, umwuzukuru w'umukobwa. Ni ukuvuga jewe nk'akaro abo arabuzukuru biwanje ndabahamagara, ari umukobwa ndamuhamagara granddaughter, nawe akampamagara grandfather. Ari umuhungu nkamuhamagara grandson,
nawe akampamagara grandfather, ngira kirumvikana. Hama tuje kuri great grandchildren. Great grandchildren dufisemo great grandson, numwuzukuruza. Nk'akarero nka jewe afise umuhungu wanje nawe afise abana biwe, rero nabuzukuru b'umwana wiwanje, abuzukuru b'umwana wiwanje nibo nita inzukuruza. Rero iyo ari umuhungu ndamwita great grandson, iyo n'umukobwa nkamwita great granddaughter, kuva ni inzukuruza. Ni abuzukuru b'umuhungu wiwanje canke b'umukobwa wiwanje nivyariye. Turi mu miryango nyene indani hagati, apana kuja kuri bariya bibisanira binyuma. Tuje kwijambo aunt. Aunt ni a sister of your parents, nukuvuga ni mushiki w'abavyeyi bawe. Umuntu w'igitsina gore avukana n'abavyeyi bawe niwe wita aunt. Mu Kirundi tuvuga ngo arabo twita ngo mama wacu canke senge, inasenge wa muntu na nyina w'umuntu. Mu Congereza bose tubita aunt. Tubitandukanya nk'uko mu Kirundi wumva tuvuga ngo mama wacu ngo senge, bana senge, oyaye. Mu Congereza dukoresha ijambo aunt. Nico kimwe na uncle. Uncle ni umuntu w'igitsina gabo, kuko aunt ni w'igitsina gore. Uncle ni umuntu w'igitsina gabo avukana n'abavyeyi bawe. It's a brother of your parents. Mu Kirundi urya muntu twita data wacu canke muyomba. Mu Congereza ni mujomba canke data wacu. Abo mu Congereza tubita uncle. Umva nta si nkuko ko mu Kirundi usanga tubatandukanya ku mazina. Mu Congereza nito kimwe. Hanyuma tugiye kuri niece. Niece, it's a daughter of your siblings. Ijambo siblings risigura abavukanyi. Nukuvuga niece ni umwana w'umukobwa w'umuntu muvukana. Umwana w'umukobwa w'umuntu muvukana umwita niece. Ari umwana w'umuhungu w'abantu muvukana umwita nephew. Mu yandi majambo umwana wewe wita niece, nawe mu kuguhamagara iyo uri w'igitsina gabo aguhamagara uncle, uri w'igitsina gore akaguhamagara aunt. Nawe ukamuhamagara niece iyo ari w'igitsina gore, canke ukamuhamagara nephew yari umuhungu. Niece and nephew mu Kirundi murabazi, nabishwa, bita ngo nabishwa. Sawa, reka tubandanye. Musi naho dufise cousin. Cousin ni cousin. Mu Gifaransa ni cousin, mu Kirundi ni abavyara bacu. Cousins nukuvuga it's a child of your uncle or aunt. Nukuvuga abana bose. Mu Congereza iyo tuvuze abavyara cousins, nukuvuga n'abana bose bo kwa nyokwanyu nabo kwa nyogosenge. Abo bose bita cousins. Kongerako n'abana bo kwa so wanyu na muyomba wawe. Abo bose tubita cousins. Ni bavyarawe mu Congereza, nta kubitandukanya, niko tubita. Ngira birumvikana cyane. Abo bose bashira mu bavyara. Sawa, ngira birumvikana. Iki kigo ntitukimaze kubera ko mbonye ko video yoba ndende. Ubutaha tugiye kwiga kandi kuri iyi lesson nyene ya family relationships. Tuzokwiga ko twita ba mwana. Nukuvuga ntara zimwe babita ngo ni ba cambu na cambu. Ba mwana tuzobiga mbega tugute mu Congereza. Sobukwe umwita gute? Sobukwe mu Congereza. Umukwe umwita gute? Hanyuma mukaso umva nyine umugore wa so wawe si nyoko. Umwita gute mu Congereza? Hanyuma umwana wa so, umwana wo kwa so mbega umwita gute? Iyo mvuze umwana wo kwa so mbavuze urya mwana nyine so yavyaye mugabo umwana mudasangiye nyoko, nuko akaba ari wo kwa so. Hama umugabo wa nyoko n'umugabo n'umugore wa so, abo nabo tubita gute mu Congereza? Ivyo zose tuzoyibona ngaha nyene. Utagira subscribe na ayigire. Umenya ko utaragira subscribe, usanga aho musi uravye ahantu handitse s'abonner canke subscribe, usanga hafise ibara ritukura. Twafyondako kugira hama ugaco uraba hari imbere ahantu hari akantu k'agakengeri, ugaca ufyondako, ahantu hejuru handitse tous canke mu Congereza handitse all, kugira ngo iyo usizeko gusa video nishirako baca babikwereka ati video nshasha iraje. Kugira ngo tubandanye twiga Icongereza, tuzobandanya rero twiga kuri ibi vy'imiryango. Hanyuma dufise n'ibindi vyigwa vyiza kandi vyiza cyane kabisa bizodufasha kumenya Icongereza neza. Reka rero tugume hamwe hama tubandanye dukurikirana ivyigwa vy'Icongereza
kugira ngo inyuma y'umwaka umwe gusa tuzobe turi abahinga mu kuvuga icongereza. Thank you very much. Ndizera ko iyi leso yabanezereye, hama mushobora kugira commentaire canke mukagira na share mukabisabikanya n'abagenzi mukabaha link canke lien kugira ngo nabo babandanye bakurikirana ivyigwa kuri YouTube. Thank you very much. See you in the next lesson.